Umetosheka au nikuongeze? Kwa kweli embe hizi tamu. Naomba niende nazo. Mchuzi nyingine za kupeleka nyumbani za kuwapa familia. Inatosha, hizi inatosha kwa kweli, nashukuru. Labda tu nisaidie mfuko niweze kuweka hizi embe. Sawa. Yeah. Yani nagerageje uburyo bwose namwumvishije kandi ndabona yuko biko biraza. Urazi yego nyine mukobwa guca yemera vuba vuba yumvika, ariko ndizeye yuko gusa wewe ndakunga ngaje kandi ino diri ni yacamo umushahara wawe ndawuguza nako nyumva itango ridi ubanza n'amasomo. Jana havyahetse ni mawingu mzee, yani utaondoka naye hapa. Mimi nimekubali. Wewe kwanza fukara ngaha. Anaenda na anasema kwamba anakwenda kuleta mfuko. Labda tumsubiri. Na umechukua mbili. Mate. Basi subiri tuletee mfuko. Mimi kama sisi nikaondoka hivi hivi hata. Acha tuletea tuoke. Na mimi napenda utu jamaa. Nimejikausha kidogo nisichangi mada. Wewe unapenda sana embe najua. Na usinatokea mavi. Ego mzee. Ndabona vraiment ibipimo nabagiriye vyagenze neza. Gusa hariho ibintu donc bisabwa ko ndabahanura mukurikiza kugira ngo amagara yanyagire agira amélioration nziza. Donc urumva bivanye n'uburuhe nabonye donc des voyages souvent kuma muja hanze ifu yuko mugira mu ruhuka bikwiye, ifu yuko muronka umwanya ukwiye wo kuruhuka. Cyo ni kimwe hama ikindi naco faut essayer muze muragira ama exercice atandukanye. Hello. Ndi kumwe n'umuganga gato. Urasubira. Okay. Oya muri 5 minutes, 10 minutes. Sawa. Uti rero. Yego, urumva nariko ndababwira nti mugerageze muze murafata umwanya wo kuruhuka. Bikwiye donc repos ikwiye ku munsi. Bo, ndaruhuka ariko sindo nkitiro cyane. Bo birakenewe kuko urumva bivanye n'ubwo buruhe kenshi umva kwama muri mu ndege les voyages ici et par là mutaruhuse rero uzobazanira ingorane donc muri kazoza. Ico ni kimwe hama ikindi naco nabonye ifu yuko mugerageza kugira ama exercice. Sport. Ego, sport. Ndabona vraiment imyaka si mikeme. Sport tugira sineye. Oya mugerageza vraiment. Sport turayigira mu cyumba, turayigira urumva iyo ni yindi iyo mu cyumba ari yindi. Mugabo rero hariho exercice zindi zigira zubaka umubiri, des abdominaux n'izindi zitandukanye. Marche mukagira petite course. Nagerageje mu gihe cy'isiko. Hama ari ikindi kintu naco nyene gikenewe cyane. Kuza muranywa amazi menshi. Kuko amazi arafasha. Kuko uravye abantu cyangwa umuntu nkunda cafe gusumba amazi. Oya, je vous déconseille vraiment. Cafe sinziza ntimubandanye muyifata kenshi. Ahubwo à la place muhindure muze murafata amazi.
parce que umubiri w'umuntu ugizwe ego cafe nayo nyene rafise des avantages mugabo si vyiza ko kwa muyimenyereza kenshi ukakumwifata mais amazi ni meza cyane uyanyoye mu gatondo uyanyoye midi ukanywa amazi akwiye au minimum umuntu ashobora kunywa nk'ilitiro n'igice ku munsi 1 litre et demi par jour ubishoboye il faut le faire ongeramo amazi rero kugira ngo agire hama ikindi naco mzee uganga nawe ishiramwe amazi ukagira ukazura ari kubikora nk'umuti savane uzogerageza yego uzobwira na madame afashe azaravyiba hama cyanyuma mzee kinacho vraiment nakantu nagize remarque umugerageze kuza muri control self control yani ku bintu bijanye no gukankama ishavu kukurumva navyo nyene biri mu bintu bishobora barankundira abantu bama bagira amafuti utabakankamye ngo bashire ku murongo navyo rero si vyiza kwa mukankama ifo yuko uyikontrola ubonye akantu cyangwa ubonye ikibazo ukacugira ama reaction atarayo gukankama canke ayo gucushavura direct ugacuduzijwi tusa ntibibereye ku magara yawe kandi bizotuma ugira ivyimviro vyinshi n'ama stress ugenda urayakura mu mutwe umwanya w'akazi abari umwanya w'akazi ugire n'undi mwanya nyene wo kuryoherwa na famille bahale des endroits comme à la plage kugira ngo ukure mu evacuer les stress amahera na usije amahera nayo bari yo bikibazo twize kwinjiza nitwize kudepansa ayo mu mpemba yo simake donc simona ko arja yo bari un grand problème ndazi ko amahera atari kibazo tuguhaye umushahara mwiza kandi rero wewe burya umuganga nemera docteur pedale ko kutevye kurongora bikuri icyo kibazo mzee ni hatari burya urabona ko nsanzwe ndakuvura rero ndatinya umva egome ni biri mu migambi mugabo kubera yuko we nk'usandra yarahije amashuri yarongowe n'umuntu w'umudoktere ntawe pedale uvuze vyo mais vraiment ndabara yuko ataragera yumva nga vie privée na vie professionnelle kandi ni kiganiro oya ntaco vraiment ni bisanzwe bizewe wori umuntu wanje kandi nyene yo hafi na cyane nzo kwiyumvira ico kintu mumbwiye vraiment je vais essayer de penser à ça mais et encore trop tôt ama les filles sont compliquées ni buke uraswa abakobwa bagoye cyane ni buke ugiye kwita kuru rocket go cya rukumena ugatusahura urasambuse rero reka rero ndabareke mu ruhuke kambandanye urazi yuko nkorera henshi ndagenda bafashe kandi courage merci beaucoup courage umuryango wawe amahera batanze yapfuye ubusa kuko uri professionnel mu kazi kawe merci beaucoup merci merci gushima kavugane n'aba bantu mama bikurikirana rimwe Sinatevye cyane nari nayibagiye kubera ko watevye allo ari mu kibanza cyakure biramusha rero hari akabazo nagoma ndakwibarize ariko mumbabarire indi jewe sha utanguye kuzana ibibazo utanguye kuza kunchora amahera amahera nshaka ko uyu munsi none nko mu bana bawe basakarira nka jewe turongoye n'umuntu erega mfise babiri gusa ni wewe ni Sandra na Wariti natanze akariro kuri jewe Sandra nawe n'umungu wari we wese nahabakenye
nangorane nawe yoba ari waruguru yo mu cyaro nyene. Indi wowe Sandra ndiko ndatanga akarorero. Akarorero kawe tomora. Nka jewe ndongo n'umuhungu wari we wese nangorane nimwe kweli. Mu muryango wanje Sandra Ruganzu ukarongorwa n'umuhungu wari we wese. Yego. Tibikunda. Ico ni kizigera gikunda. Utegereza kurongorwa n'umuhungu atumbereye wari we wese. Afisi izina, afisi yava, yaciye omwe no kuntwe y'ishuri. Ico rero ni nomero. Ariko nkamukunda nje shoboka. Wewe wingene nkubona ko wavutse mu muryango wa Ruganzu. Urafise ubwenge bwo gupfa gukunda umuhungu wari we wese. Birashaka gushika we. Cyari kibazo cyangwa uri kuranje. Nakabaza nariko ndibariza gusa. Apana je sindagira mu bintu mwe nivyo. None wari waruguru gusa ugapfa kuzana rero ugahurutura. We witwa Sandra Ruganzu. Ndabizi. Uzotwagwa n'umuhungu yize yaciye ku intebe y'ishure hamwe muvuga igifaransa akubwiye ati je t'aime nawe uti bien sûr. Ukamwishura neza. Apana bya bindi erega kera igifaransa kikizina ababirigi bakitwiza. Wasanga umuntu amubwiye ngo je t'aime ngo ukantima nanje nkagutema. Urumva ngivyo. Nasaje ngandagira bikaba. Yakuze jewe. Ariko nabaza gusa bishitse ariko papa wo kwemera ko bishitse urukundo nana nduzi. Umviritsa. Jewe sinkina mu bintu nk'ivyo. Abana banje muri babiri. Sandra na musaza we Walidi. Uravyumva? Bishitse ko arongora. Narongora umukobwa atomoye. Yaciye ku ntebe y'ishure. Yavuye ava mu muryango wifise. Sinkereye abaza ngaha kwa Ruganzu ngurumba ngo twaraye ubusa. Kubera warongoye nabi. Urumva neza canke warongowe nabi. Mukagaruka kunsaba jewe. Oya. Ugiye urongowe uzorongorwa n'umuhungu yifise. Ndabaha ikibatunga. Muongereze n'ivyo mufise. Apana kugaruka musubira kunsumbuwa muhinduka bakaomba omba. Karakabazo bamurayagara ku telefone karakaya. Je wani ivyo ko cyari kibatse. Warunteye ubwo. Abana bobo ngomfe ngo ndongo gwenga na gahungu. Umaze kukita gahungu akariko kose c'est fini. Cisha mu murongo. Sandra yaba yarazi ngene nyene nkunda abana banje. Ngo ndakara. Urakara nyene hageze ku bintu bitomoye. Urazana gufyina ngo agahungu nguko mukayogoro ngo umukobwa wo mu Rubirizi wahehe kugatumba mu muji pana kugatumba. Huyu Adnan muda wote pamoja na mimi hata kama ni ulinzi bana. Kama kweli umeingiza shambani leo. Lakini asante. Unajua mimi nimekaa nikafikiria hii wiki kweli ambayo ulionipa itaisha siku gani. Nikasema tu bora moja kwa moja mimi nije nitembee huko. Lakini sijui kwamba moyo wenye upendo unakuwa ni ngumu sana kwa na uvumilivu. Kwa hiyo tunashuka hapo. Ndio. Utaweza kweli? Subiri. Subiri takushusha subiri. Basi baki hapo. Mimi nataka nishushe zikuni hapo pale chini. Then nakuja kuchukua hizo. Acha basi nikusaidie nazo. Subiri mimi. Hapana, acha nikusaidie. Twende. Wewe makini hapo. Usijali, ndo maisha yangu haya. Sema na hofia wewe tu. Wala wewe makini tujitizame vizuri. Maana haujazoea. Mimi nakuja shambani hapa nitaki yai haki. Wewe kwanza ulivyovaa.
Umesema ndo tutakuja kuteka maji hapa. Tunavuka hapa. Lakini kwa hiyo unanisubiri hapa. Mimi na hizi kuni nazivusha kule. Then leta basi. Subiri. Mimi ninakuja. Usivuke lakini unisubiri. Sawa. Please. Mimi nimekwambia kwamba siku ya leo kazi zote ambazo unazifanya mimi nitazifanya kwa niaba yako. Hapana, Please, acha nifanye. Wewe Waridi. Mimi nitakwambia. Acha mimi nifanye. Please. Sawa basi. Weka hapa. Hapa nisikilie, wewe nitazame tu ninavyofanya. Sasa ndo unacheka nini sasa? Shota basi. Kwa unaona kwamba mimi siwezi kufanya hivi? Chakata. Umeona kwamba mimi mkali mimi nafanya hivi yani. Haya maisha mimi napenda sana maana hadi kule mjini kule muda mwingine mimi nachukua dumu kama ile mimi naweka maji peke yangu. Kweli. Naona limeshaja sasa. Nini mbona hivi? Pole sana. Wala usijali. Yaani naizoea sana. Unazoea? Basi inabidi. Kwa hiyo tunaenda hadi kule. Unapanda kule ndo nyumbani. Ndo nyumbani. Siku moja nimeenda kwa bibi yangu nikaona anafanya hivi. Sema kwamba unapotaka kujitisha. Inabidi unafanya hivi. Fanya hivi. Yaani wewe ni mjuzi wa kila kitu. Subiri.
Hii